Reka ndabaye mu rucane mwaramutse biravana mu wese anyumviriza tumbire muri kano kanya nizera ko umeze neza. Je waho ndimeze ndashimira Imana. Reka ndaguha ikaze we kuri chaîne yanje Apo Business. Nishesha ko amavideo atandukanye, amavideo y'akamaro, amavideo afise icyo yungura umuntu, amavideo afise icyo afasha umuntu mu iterambere ryiwe ry'ikibano, mu butunzi, ubumenyi n'ibintu bitandukanye bishobora gufasha umuntu kugera ku iterambere. Nzo tuganira ko misi yose birumvikana ko no munsi mbafise nabazaniye naje kubaganirira kuri no chaîne yanje. Amazanje kubure kwa mwumvise ijyambere nitwa Apollinaire Nikampaye. Reka gwikaze cyane kuno mugoroba ubane nanje mu kiyago cyo munsi byo kubashikiriza. Birumvikana ko no munsi bateguriye ikiyago aka video ngiye kubayagira. Murakunze kumva ngo umugabo w'ijunja n'ijambo. Bashaka kwibaza muti mbega n'umugabo w'ijunja n'ijambo ni iki, abameze gute? Ko twama twabonye abagabo batandukanye, none bose n'abijunja n'ijambo baratandukanye, ni bamwe. Ngiye kuba umuco kugira ngo uzomenye uti no muntu namubona nzomenya ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo. Ubwo umugabo w'ijunja n'ijambo arafise ibimenyetso, arafise les caractéristiques, arafise ibimuranga bitandukanye neza abandi bagabo twaba tuvuga tuti sabe ijunja n'ijambo. Rero reka nawe ikaze. Ikimenyetso cyane cy'umugabo w'ijunja n'ijambo nuko ari umuntu atunze, umuntu yironderera, umuntu agira ivyo yarondeye, umuntu agira ivyo yapambanye, umuntu yifise. Niwe mugabo w'ijunja n'ijambo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri umugabo w'ijunja n'ijambo ni iki? Ni cyuko ari umugabo afise ivyo atanga nawe agasigarana, arafise ivyo agaba, arakugabira kandi akaguma yabayeho, agumana ubutunzi bwiwe ntagicaba. Ni umugabo agaba ntazuremo ingorane. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri cy'umugabo w'ijunja n'ijambo. Icya gatatu kiranga umugabo w'ijunja n'ijambo ni ikihe? Ni cyuko ari umugabo akunda ubutungane. Ni umugabo yanka akarenganyo, aranka kubona abarenganywa, arakunda ubutungane, arakunda amahoro hatumbereye, aranka agasuzuguro, aranka ko ari urenganywa, aranka kubona ko hari utagenze neza kubera atatunganirijwe. N'umugabo atunganiriza abandi, n'umugabo atunganiriza bose. Icyo ni ikimenyetso cya kane. Cya gatatu cy'umugabo w'ijunja n'ijambo. Naho ikimenyetso cya kane cy'umugabo w'ijunja n'ijambo ni umugabo w'ikigongwe, ni umugabo w'imbabazi, ni umugabo afise ikigongwe muri we, yumva ko ababaye abandi bababaye, yumva ko atameze neza mu gihe bagenzi batameze neza. Icya gatanu, ikimenyetso cya gatanu, umugabo novuga nti muri rusangi ni umugabo avuga ati jewe mu buzima bwanje ndumva ko nokinga umuryango wanje, umuryango ukumva ko uhimba kuba ufise umugabo mu rugo awukingira ingorane zose, ukumva ko utekanye neza. Bero muzo rero ibimenyetso nkizo muri rusako umuntu ameze gutyo uzobe ko umugabo ari umugabo w'ijunja n'ijambo. Reka nabasezere dusubire ku wundi munsi, mwako cyane kubana nanje tuzosubira.